bagenzi namwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro vy'isamirizi imbonesha kure buntu turabaramukije turabaha ikaze mu kiganiro ntahuza ikiganiro gisanzwe kibaha akanya ko gutahura bimwe bimwe mu vyo ducamo mu buzima bwa misi yose tubifashijemwo n'abahinga babinonosoye. Kuri uno munsi uri hejuru tukaba twifuje kurabira hamwe ibijanye n'ivyo abantu bafungura cane cane bihinguwe, byaba ibinyobwa canke ibifungurwa, tukaraba ingaruka nziza ku magara yabo canke mbi mu gihe bafunguye ibidahinguye neza canke babifunguye ku rugero rutarigo. No muri iyo ntumbero kuri uno munsi uri hejuru twashimye gutumira umuhinga yanonosoye ibijanye n'ingaburo no guhingura ibifungurwa. Turi kumwe ngaha na mwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi Paterne Nahimana, tukaba tubaramukije mwigisha Paterne. Ego murakoze cyane, naye ndabaramukije. Turabaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Murakoze ikaze muduhaye. Ego rero tubandanije tugira ku muriri n'ikiganiro, duhere ku idonido. Mbega muri rusangi nk'ibijanye no guhingura ibifungurwa hano mu Burundi turabona kumengo biriko biratera imbere. Nkamwebwe nk'abahinga mubibona biri ku rugero rwahe mugereranije no mu myaka iheze? Ego murakoze cyane, nk'uko muhejeje kubivuga, ibintu bijanye no guhingura ibifungurwa mu Burundi tugeranije no muri kahise biriko bija ku rugero novuga ku murindi munini, aho ubu abarundi bariko bijukira kurya ibintu bihinguye, ariko mu minsi yahera bakunda kurya ibisoromeweho bidahinguwe muri make. Ubwo no munsi rero bivanye n'igihe turimwo turabona neza yuko biri ku murindi munini. Ivyo navyo bigaragarira ku bijanye n'amahinguriro aguma ashingwa, bikagaragarira kandi no kwiterambere biri mu bantu, kuko kugira umuntu afungure ikintu gihinguwe nuko afise uburyo bwo kubigura. Ego murakoze, muravuze ikijanye n'ibifungurwa bisoromeweho canke ivyo bahingura. Mbega none ibi twovuga ko ari iterambere kubona umuntu afungura ibihingurwa canke afunguye ibisoromeweho? Ni ikihe coba ari ciza uravye nko ku bijanye n'ubuzima bw'umuntu? Mu bisanzwe tugiye mu bijanye no ku buzima bw'umuntu, burya anya nta kintu kidagira akamaro, haba igisoromeweho canke icyahinguwe. Twebwe nk'abahinga turaraba mbega uriye igisoromeweho kitahinguwe n'akahe karusho agira ku bw'umubiri. Mbega uriye ico giterwa nyene kitahinguwe nta ngorane bimutera. Hanyuma ubwira ku rundi ruhande bugira kabiri nuko urigi icyahinguwe kimuhereza akarusho kahe. Mbega ico cyahinguwe nizihe ngorane bishobora kumutera? Aho rero niho abarundi dukwiriye kumenya, kubera yuko uno munsi abarundi bazi neza yuko ibintu birimwe i Burundi atangwara bishobora gutera abantu, canke ibintu bihinguwe atangwara bishobora gutera abantu. Rero dufatiye ubwa mbere na mbere ku bidahinguwe, harya hari igihe tuja mu bintu, dufate nk'akarorero, iyo urimye imfungurwa bazitabije umwavu w'ikizungu, sico kimwe n'ibifungurwa watabije umwavu w'ikirundi. No muri iyo myavu y'ikirundi nyene nayo nyene turaraba nk'akarorero, mbega igitungwa coba carafunguye imiti, kuko hariho imiti nk'akarorero tuvuze nk'ama-antibiotique turaheza tukayisanga no mu biterwa. Hanyuma ikindi naco kuri ivyo bintu mu ntabire tugenda dukoresha, intabire y'ikizungu navyo nyene turabisangamwo mu mfungurwa.
iyi miti yose dukoresha mu kugira ngo ibiterwa ntibigware kandi nyine tugaheza tukabisanga mu bifungurwa. Ikindi naco novuga noshikiriza abarundi nuko no mu kubibika hajya muhora mubona ngo nk'akarorero nko mu kigwanagesa intete z'ibigori zabunzwe zaboze, hari abibaza ngo nibisanzwe, bijya si ibintu bisanzwe kuko iyo ubitse urutete rw'ikigori canke rw'ibiharage hari ico bita amazi kama n'amazi urutete rubwiza kugira. Rero mu kwanikira tubwirizwa gukuramo ayo mazi twovuga yirebanga, hanyuma urutete rugasigarana ya mazi kama adashobora gutandukana n'ibigize ubuzima bw'ubwo rutete. Ni kuvuga rero iyo ubitse uwo mwimbu wawe nabi haca habaho igaruka rya ya mazi yirebanga. Ayo mazi rero yirebanga rero aca atuma hamagara udukoko. Utu dukoko nk'ubu nk'akarorero habonetse bijya bita ubunyundo. Abarundi baca bavuga ngo ubunyundo no kubuta. Ubunyundo ubundi bwo si bubi iyo wabutetse neza bugasha, ahubwo ufunguye ibiharage birimo ubunyundo abafunguye ibiharage no kuvuga tuba turiye za ntanga nguvu twita ndemamubiri twita proteine, nizo zica turiye ubwoko bubiri, proteine d'origine animale na proteine d'origine végétale. Mugabo abarundi tuvanye n'imico baca bavuga ngo ibiharage no kubita. Ahubwo rero ivyo biharage canke ibigori byazanye ijya fira, bijya tubona ifira nivyo bibi. Iyo fira rero uko igenda igwira icaheza ikavyara ubumara bwinshi bugwire nk'aha dukunze kubona nubwo bita les aflatoxines. Ubwo bumara rero iyo ubufunguye uko bishitse mu mubiri bivanye n'urugezo wafunguyemo buca butera kansera. Hari ku muntu wewe asanga adafise umubiri ufise inguvu ho biratera n'izindi ngwara nyinshi nko kujugumira, kutabona, umva bica bivana n'ubuntu ubwo bumara uba wafunguye. Amatugire kuvyahinguwe. Kuvyahinguwe rero ni kurundi rugezo novuga abantu babwirizwa gutahura kuko hariho amategeko umuntu abwirizwa gukwirikiza kugira ngo ahingure. Rero ayo mategeko rero arava ingene ikintu kiba cararimwe, ni kuvuga ivyo vyimburwa ugomba guhingura vyarimwe gute. Ni kuvuga iyo wazanye ibihingurwa ugasanga ntibimeze neza, biboneka yuko hariho ibintu tuzosanga no muri ya produit ibyo tugiye kwiho, ibyo novuga produit yahinguwe. Nk'ubu nk'akarorero iyo wahinguye ivyo kurya ugasanga ivyo byo kurya birafise bwa bumara bita amametoruru, bisigura yuko uri kurahingura udakoresheje tekinoloji kugira ngo ivyo bintu bikuremo, na wa munyagihugu avyihereza abwiza kubikuramo. Hanyuma ikindi naco mu bintu byo guhingura bisaba ibintu byinshi kuko ari amategeko asabwa, isuku, ibyo mugayo ico nabwira abanyagihugu ico umuntu ahingura ubwa mbere na mbere afise ihangiro ryo gukingira uwihereza ivyo bifungurwa. Ni kuvuga turavuga ibijanye n'isuku, turavuga ibijanye n'amagara, gukingira amagara y'uvyihereza, tukavuga ibijanye n'akanovera kuko iyo uhinguye ikintu ubwirizwa kirya kintu wahinguye kizanira akanovera ukihereza. Ego rero muri make ntarandiriye nosigura byinshi kubera yuko kuko nko mu guhingura iyo ufashe nk'ikintu nk'akarorero tugombe dufatire ku ikinyobwa bita jus. Mu Burundi bakunze kwita ngo ni jus. Mugi ibyo abarundi badatahura, jus ifise ubwoko bwinshi. Iyo rero umuntu dufata nk'akarorero umuntu afunguye icamwa n'ufunguye iyo jus, ni kuvuga iyo produit yahinguwe burya mu bisanzwe ntibafunguye bimwe. Ni kuvuga rero nk'isukari iri mu camwa, umuntu afunguye ico camwa ajyana n'ibintu twita amafibre. Abifunguranye rero ni kuvuga bishitse mu mubiri
urugezo k'umubiri wakira isukari ruba ruto, ariko unyoye ji yahinguwe ni kuvuga ya mafibre aba yagabanutse, aba yajanye n'ivyo twokwita umwanda, bijya bisigarira. Rero ya sukari iri muri ico kinyobwa twita ji, ikironka umubiri uca uyikwega cyane kuko nta ntambamye zo kuzibira ziba zihari. Bisigura yuko nibihagije zobona rero nk'abantu benshi haca mu murindi w'igisukari, kuva isukari mu mubiri ikiba nyinshi yinjirayo atantambamye, nta ntambamye kubera ya mafibre aba yaragabanutse. Mugabo rero mu gihe uba ufise ubuhinga buteye imbere mu mashirahamwe ahingura akomeye, hari ukuntu ivyo biba vyatakaye bisubizwamwo. Mugano ubwo bisubije murumva ko wavuye muri kama k'ikintu washize n'ibindi bintu bacataye akaranga. Ego murakoze kuwo muco tukiri kw'ivyo nyene byo guhingura, turabe nko ku kigori. Turabona ubu muri no misi bijya by'amashini zisya ubugari bita ngo ni sembe, nazo ziriko zirahunga. Bega hoho uravye nko ku kigori, bega nk'ubugari ryafu y'isembe n'iryafu kavukire ari intete zimwe ukazisya mu buryo bubiri, zigira akamaro kamwe. Mu bisanzwe iyo ufashe ikigori ukagisya, uwundi akavuga ati reka ndagikarange, uwundi ati reka nkoreshe bimwe vya kera, urugezo novuga ko akanovera mu bisanzwe hajyanya hari ibitakara, ntibiba bikingana. Kubera nk'ubu nyatuvuze nk'iyo kawunga, iyo kawunga hari ukubwira ati jewe nkeneye nkoborere rimwe, ni kuvuga ukureko kajya ako nokwita kajya agakoba ko hejuru, kandi kajya agakoba ko hejuru mu bisanzwe nta kintu na kimwe kiba kirimwo novuga kirengeje, kubera kaba kameze nka plastiki. Ari nako kenshi usanga gatera n'ingorane abantu bafite ikibazo muri estoma. Ako gakuyeko ufise ubuhinga imashini ikura kwako kantu konyene, aho vyari sawa. Mugabe ikibazo rero kica kihaba ni wa muntu avuga ati nkoborera inshuro ya kabiri, nkoborera inshuro ya gatatu. Ni kuvuga rero hari ibintu bigenda bitakara, biratakara. Rero iyo bitakaye rero biboneka yuko n'uvyihereza urugezo yabwirizwa kuronka niba bikibaye bimwe. Birumvikana rwose, kandi muri kuraraba ngira ngo nibyo byinjiza mu mubiri bica bitandukana. Iyo urugezo rero rwagabanutse canke rwiyongeye, urumva n'ibyinjira mu mubiri bica bigira. Kugira ngo nk'ubu nk'akararo wari ukeneye nk'amagarama dufate nk'ijana avuye mu binyantete, ivyo twita amasereyale, wokoresheje intete nk'amajana 2, urumva kugira uronka ayo magarama 100 ushobora gukoresha nk'intete nk'amajana 3. Biboneka yuko rero uca wongeza kugira ngo ivyatakaye ushobore kubironka, bisubiriza. Dusimbije gato turabe garuke kuri ibi vyo guhingura ibinyobwa, cyane cyane nk'ibi tuvuga bitaboreza, tufata nk'ivyo bitaboreza bavuga ko bihingurwa mu vyamwa canke mu bindi bintu by'ibiterwa. Turabona nko mu Burundi hariho nk'amatangawizi, hariho ubwoko bw'imajizo za embe, hariho izindi ndetse n'iziva mu mahanga zimwe zimwe, ariko tubona bigwiriye ku masoko kandi n'abantu bavyihereza ku bwinshi. Ariko hari igihe uri kuraraba usanga ivyo bahingura bimeze nka kurya, usanga umengo harimwo umwuka, uguruye urumva kivuga ngo bega koko nka jus ihinguwe. Jus birasaba ko iba irimwo umwuka nka kurya, simwe muri nk'abahinga mu bivuga kwiki nk'icyo. Mu bisanzwe ico abarundi bakwiye kumenya,
mu bintu byo guhingura harimwo ubuhinga bwinshi. Hanyuma muri ubwo buhinga dufatiye kuri ico kintu c'amaji, icyo abantu bakwiye kumenya ni ugutandukanya ibyo binyobwa bita by'umutobe bitandukaniye, kuko nk'ubu nk'akarorero amategeko mpuzamakungu aremeza neza yuko kugira ngo igiterwa donc ikinyobwa cyitwe ji kiba gifise kiba cavuye mu mafuruwi mu vyamwa, hambavu yaho hariho n'icitwa ji kiba cavuye mu maregime nk'amakarote, amasereri, ibintu nk'ibyo. Rero ikiba kiri ku rugezo rw'100% ata kindi kintu washizemwo, iyo niyo bita ji naturelle. Iyo rero kuyikora si vya bose kuko bisaba ubuhinga bwinshi, nta kindi kintu wongeyemwo, ni ibyo nyene wafashe icamwa cawe wagihinguye, ni kuvuga nk'ubu wagifyonze urakiriye. Binasaba ngira ngo ni mirima yagutse y'ivyamwa. Ego umva kugira uhingure bisaba ko ufise imirima ivyamwa vyinshi. Hanyuma tugiye mu mugwi wa kabiri hari amaji bita amaji aba, donc amaji afa twakwita amakonsantre. Ayo nayo ufata igice c'ivyamwa, ni kuvuga ayo makonsantre ngene bimeze ngene ubikora, ufata kiya camwa ukagikanyura ya mazi ukayakuramo bivanye n'ubuhinga ukoresheje. Hari ubuhinga bwinshi bwo gukura ayo mazi, ni kuvuga rero ukeneye kuyihereza iyo ji, ni kuvuga aho basigaranye ico no kwita ifu. Kugira ngo wewe wihereze iyo ji ubwirizwa gusubizamwo ya mazi wakura, urugezo rw'amazi wakuyemwo niyo wongeza gusubizamwo. Ikibazo rero twibaza mu Burundi mukwiye kubibona, murakunze kubibona, hari abantu bagenda bakagura amapoudre hanze mu mabutike, ugasanga araguze agashashe kamwe agashashira mw'ibido y'amazi kandi bigasosa. None ikibazo twibaza vy'ukuri ni ji vy'ukuri, mbega izo garama 50 zokuzuza ibido y'amacupa 200 y'amalitiro 200? Umva rero aho rero nico abantu bakwiye kumenya. Rero ubwoko bwinshi bw'amaji tuvyita amaji, mugabo si biratandukanye. Hariyo nk'ubu nyakararo mu Burundi tumukunze kuvuga ngo ji au gingembre, ngo ji nk'akarorero ngo ifatiye mu ikawa mu cayi. Mu bisanzwe ntiyabwirizwa kwitwa iryo zina kubera Kirundi. Abashakashatsi bo mu bijanye n'ururimi rw'ikirundi barakwiye kurondera izina bakwiye kuvyita kubera biratandukanye mu mvugo n'igifaransa. Dufate nk'ubu nyakoze ji irimo gingembre, wabwirizwa kuyita ko ari boisson au gingembre, ntiyabwirizwa kwitwa ji kubera yuko harimwo ibindi bintu bica bizamo. Ahansha ntanga akarorero bajya batekera mu macupa ya plastiki, murakunze kubona bivyimba. Iyo bivyimvye rero ni inzira zibiri. Inzira ya mbere ni yuko biba vyatewe na twa dukoko tutabonesha amaso. Rero kubera natwo tubaho hakaca bico bita reaction métabolique, hanyuma turakura, turarya, tukihandura mu Kirundi. Rero haca habaho igwirirana y'umwuka. Uwo mwuka rero ugacubura yuja, nico gituma tubona bica bivyimba. Hanyuma rundi rugezo novuga rutuma bivyimba nuko haba hagiyemo gaz, si umuntu yaba yayishizemwo, mugabo ubwo ruhererekane rw'isukari novuga ya ji naturelle n'isukari basizemo ico bita sucre ajouté, hanyuma gushiramwo nibigize iyo gingembre, bica bituma rero bivyimba. Ni kuvuga gazi iragiyemo. Hari ikibazo mwabajije ati none ji iragira gazi? Mu bisanzwe ji ntiyabwirizwa kugira gazi, nta gazi iriho. Nico gituma hariho itandukaniro ry'amaji na boisson gazeuse. Nkazijyanya ntufata coca ngo uvuge ngo ni ji, ntufata citron
ngo uvuge ngo ni ji, kuko irya gaze barayishiramo, hari igituma bayishiramo kugira ngo iproduit yahinguwe ntite akanovera, kugira ngo irya gaze naho nyene kujya kunywa ico camwe ugasanga ya gaze igumamo kuri nduheze, naho nyene n'ubuhinga bakoresha. Ego murakoze cyane. None ivyo ubwo buryo bakora ayo maju tuvuga ivyo binyobwa bitambiye ntibigira ingaruka babikoze mu buryo butari ku murongo, nta ngaruka bigira ku bantu bavyihereza? Na rya tubona ari byinshi mu gihugu, abantu abato n'abakuze bavyihereza ku bwinshi. Icyo mwomenya coco nk'aha mu Burundi wacu, gome turi mu gihugu kikiri mu nzira y'amajambere, ni vyiza ivuka ry'amashirahamwe ya mato mato ayisununuye buke buke n'amaze kwisununura, biratuma habaho ubutunzi bw'igihugu. Ubwo butunzi bw'igihugu rero bivanye n'ihinguriro urugezo ruriko rurafise ukuntu nko mu kigo BBN bafata. Mugabe nk'uko natangwe ndabivuga, ihangiro rya mbere ry'umuntu ahingura ni ryo gukingira uwihereza ivyahinguwe. Rero ikibazo umuntu aca yibaza, mbega mu Burundi iryo hangiro abafise ayo mahinguriro bararikurikiza? Nimba barikurikiza, kubera iki ushobora kugura nk'ikinyobwa bita ji hanyuma ugataha waborewe? Ivyo kenshi twama twabibonye mu vyigwa twama turiko turagira vy'ubushakashatsi, tugafata tukavuga ati mu Burundi turiko turabona ibihinguwe vyinshi, ntituzi ko babihingura neza, kandi ugasanga birafise n'izo mpusha. Hanyuma twagera kubishira muri ya mazu y'isuzumiro, tukisanga nyene kubikora yatubwiye yuko ata urugezo rw'inzoga bijya twita alcool rurimwo, ugasanga harimo alcool irenze. Naco gituma rero abantu basanga bavyihereza, iyo bateramye batangura banywa bameze neza, mu kumwanya ugenda uhera niko ico nokwita pression igenda iduka, kugira ko abantu banyoye akayoga nyene. Ego rero ikibazo rero kisha twibaza, iyo umuntu yihereje ivyo bintu, mu bisanzwe abahingura babwiza gukurikiza amategeko, kuko iyo ubeshe mu bisanzwe habwiza ko hari amategeko ahana aba bantu. Mugabo rero igihugu ni umuvyeyi wa twese, babwirizwa kuraba mbega ibi bintu biriko bihingurwa, mwavuze ku bijanye by'amagara y'abantu, biriko bikingira abarundi? Mbe biriko bikingira abazovyihereza? Nimba bitariko bikingira abarundi, ingingo zigafatwa kugira ngo ivyo bintu bihagarare. Biriko bibakingira bibandanye. Mugabo usanga rero benshi bakora mu gifuri, hari n'abatemera yuko bagendegwa n'abahinga, canke no gasanga n'ico kigo kijeje gusuzuma ubuziranenge, nabo nyene kugira ngo baje muri ayo mashirahamwe yabo bikabagora. Aha rero niho usanga rero n'ubunya dayerebe turabira amaze kugaragara ko hari n'abantu usanga banatinya gutekera ibintu vyabo ico nokwita mu macupa canke muri ivyo mu maplastike, kubera yuko BBN yoca bavuga ngo icibirukako. Mu bisanzwe BBN ntihabwirizwa, abavuga ko BBN birukako ni ukutamenya. Oya si kuvuga kugira ico wiyagiza, ni ukutamenya, kuko BBN habwirizwa kuba ari ikigo ca leta gifise inguvu ku buryo gitegerezwa kuja hose kugira ngo gikingire umunyagihugu, kikongera kikamufasha kugira ico novuga, kigafasha abo bantu bahingura kubabwira ati ikimwe gikoze uku ni vyiza. Rero iyo rero bahinguye neza ibintu bizotuma n'amakungu avuga ati ibintu bivuye mu Burundi ni vyiza. Ariko rero abahingura mu Burundi batanguye gutinya bakanyagira ikigo cabo, kandi ari ikigo babwirizwa kubona kije kibafasha bagakorana neza, bituma twebwe nyene bimwe duhingura iwacu bitaba bigishoka hanze, kuko bavuga bati
n'ikigo cyabwirizwa kuvyemeza na bene co ntibacumva. Abarundi bakwiye kumva ko BBN ari ikigo cy'igihugu, novuga ni umupolisi mukuru hajejwe gufasha no kwamira no guhana uwo muntu wese ariko akora ibintu bidaciye mu mategeko. Aha ni mu bijanye no guhingura n'ibindi byose BBN ikora. Ikindi naco ibintu duhingura i Burundi byinshi tubikoresha n'ibintu dukuye hanze. Hari abantu bazana amapudre, ayo mapudre rero bakagiye bo bacavuga ngo twavanze vyahetse. Mbega ikibazo umuntu yibaza, ayo mapudre kuko hari usanga hariho ibintu byabujijwe mu bihugu bimaze gutera imbere, mugabo bagaca bashima industry akabandanya bikora kugira ngo bya bihugu bitaratera imbere bigume bigenda kubiguriramo. Aha rero ni hagezeho ca kigo BBN nico gica gishira inguvu na cyane cyane ku mipaka. Umuntu wese yinjije ikintu bakagisuzuma, yaba ayo maji, ikintu cyose gifungurwa, yaba imiti, habwirizwa kubaho isuzumwa ryimbitse kugira ngo umuntu uwo ari we wese amenye yuko agiye kurangura ikintu nashika i Burundi agasanga azanye ikintu kitameze neza bazomuhana banagisubiza inyuma kugira ngo dukingire abavyihereza. Kubera yuko nk'ubu unya hari igihe uzubona nk'ubu nk'umuntu akubwira ati nakoze ji agaca avuga ngo nta sukari irimwo, ico twokwita secret ajoute. Umva deja yabeshe kandi yabibone kuyinyoye, urumva ko ntashobora gutandukanya naturere ni yabeshe. Ni kuvuga rero yabeshe. Mbega BBN muhana gute? Mbega BBN donc abantu bakora ivyo bahingura ivyo bintu, iyo baje bagahingura ivyo bintu n'uruhe rugezo bafise kugira ngo bashobore kumenya bugiranya mu bintu twakoze twasanze hari ingorane zabaye, reka tubikure kw'isoko. Ngira muribuka mu myaka iheze hari ikibazo cyabaye c'umunyu, aho ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaje n'ikigo BBN basavye ko uwo munyu ukugwa kw'isoko. Mbega abarundi baratahuye ko ari ku neza yabo, nta benshi baca banyegeza kubudandaza bawunyegeje. Ivyo rero abarundi nabo barakwiye kumenya yuko iyo abahinga, iyo ibigo bijejwe gusuzuma ubuziranenge bufasha ingingo, babwirizwa kugirane kuyishigikira bakumva neza ko ari ku neza y'amagara yabo. Mwabaje ikibazo ati mbega ko tubona ingwara ziguma zigwira ne kubera iki? Zigwira kubera yuko tubona abantu bahingura mu bisanzwe benshi ntibakwirikiza amategeko. Urugezo tufate nk'akararo rw'isukari bashiramwo benshi ntibabikwirikiza. Leta mvyeyi dufise uno munsi ntako itakoze, barashiraho ikigo Seniteya. Ico kigo Seniteya rero nico cabwirizwa gufasha abo bahingura kugira ngo babafashe babereke ubuhinga bwo nyabwo bwo guhingura ivyo bintu vyabo. Kubera yuko mu gihe wamaze gushiraho ubwo buhinga, ico twokwita formule, iryo hindagurika tuguma tubona ntiryabwirizwa kwaba. Bose baravyisunga. Ni kuvuga nk'ubu uvuga ati jewe mfise ihinguriro ryanje mpora ico nokwita nka hectare, habaro formule utazigera uhindura. Ni kuvuga uyihinduye wabwirizwa guca uhamagara ca kigo ukabereka igituma wahinduye, hama nabo bagaheza bakavyemeza. Ni kuvuga rero kubera yuko abarundi uno munsi hari umurundi avuga ati ko ndose amahera reka mpingura, hakuza no kubaza n'abahinga ko ngoma nkoro no mugambo uyu, abo yacavuga ati reka mpingura ikizima numvise ko bigenda kunukunuka. Ivyo rero bisha bituma rero kwagukingira ko amagara y'abantu yabigikunze. Iyo ihereze rero ico kinyobwa cyakozwe kitubahirije amategeko,
urumva yuko niho tuca tubona amakansera aduga kuko amaproduit bakoresha bamwe ntibanazi ntibazi ivyo ari vyo, ntibazi ingorane zitera. Ikindi naco isukari bashiramwo iri ku rugezo rungana gute, mbega nimba ari amaji yagenewe abana habwiza kujamwo urugezo rungana gute, ari yagenewe abantu bakuze bari mu rugero rwo gukora habwiza gushiramwo urugezo rungana gute, ayagenewe abantu bamaze guhumura. Nico gikenewe mu bisanzwe kugira ibintu bije ku murongo. Ariko turabona rimwe hariho nk'amaji amwe cyane cyane ngira ngava nkaho hakurya nk'Tanzania kajya kanyobwa bita energy, hari igihe usanga handitse ko kizira ko nk'umwana yinwa canke k'umukenyezi yibungenze ayinwa. Biga ivyo navyo birafasha kugira ngo gukinga. Mu bisanzwe umuntu wese yabwirizwa guhingura, hari amategeko ajanye no guhingura ikinyobwa, hari amategeko ajanye no kugishira muri container mu gitekezo, hari amategeko ajanye no gushirako ijya etikete kirya gipapuro ushobora gusoma ibiba biriko. Mu bisanzwe ibintu byose vyakozwe bikwirikije amategeko habwirizwa kubaho, twabwirizwa kubishira ukavuga uti nakoresheje ibi, harimwo ibi, harimo nk'ubu nk'akarorero nk'ibyo twita additif, hari ibindi bintu twongeyemo twashizemo ibi n'ibi, ku buryo umuntu wese bivanye n'uvyihereza aza gusoma. Mu bisanzwe hajyanye imbere yuko abarundi bakwiye kumenya, imbere yuko uhereza ikintu gihinguye manza usome, kuko wabwirizwa kumenya umubiri wawe. Uhejeje gusoma rero ukavuga ati bino bintu ndabona ko byohora mu mubiri wanje, ukabona kuvyihereza. Kuko nk'ubu nk'akarorero dufashe nk'ibintu nk'abantu bakora ibintu ifungurwa ugasanga basizemo ibiyoba, hariho abantu ubwo nyene nubwo yokwenda akajya agatete, novuga agatete kangana n'urutete rw'uruyuzi rukorekeye mu nda, umubiri uca uhinduka. None abarundi barabishirako. Ikibazo rero nico, ayo maji yumva bazana nk'iyonye wavuze nka energy, mu bisanzwe bene kuyikora barazi igituma barayikoze n'abayikeneye. Nico gituma babwirizwa gushiraho ati uhereza kino kinyobwa abwirizwa kuba ameze uko. Ngira ngo nivyo byari bikwiye natwe ko nko mu mahinguro y'abarundi bo n'icyo byoza biracako. Kurabona benshi uri kuraraba ku bikorwa mu Burundi nk'ivyo ni gake babishirako, ariko tubona rimwe ko hari habo usanga bigira ngo byogirira nabi. Hariho rero naho nk'amahinguriro mu Burundi usanga bashirako ivyanditse bakandika ivyo bakoresheje, ariko uri kuraraba wumvirije nk'akanovera ukumva kumenya ivyo bintu nta nibirimo. None nk'ibigo bijeje kubitunganya bakurikirana barabe ivyo bashiramo nk'ama ingredient nk'ibi bakoresheje koko ari vyo baba babifise nko mu mastock. Mu bisanzwe sinovugira ikigo BBN, ariko nk'umuhinga ikigo BBN cyabwirizwa gushira ingufu nyinshi mu kuraba ibintu byose bidandazwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko gisamaye ni leta nizo hagirira ingorane. Hanyuma rero nikirabe hirya, kuko iyo uhana abarundi bavuga ngo nturaba izihaka, kuko ugiye kuvuga ati reka nabe hirya ejo uzosanga ibintu byayangaye. Rero ico novuga abarundi benshi turafise sinova ko ari amayeri, kuko abantu benshi bahingura ahi Burundi cyane aba bantu bakiri ku rugezo rwo hasi, n'abitwa hari n'abamwe usanga bita ko bisununuye, barabesha ati iki kirimwo ibintu ibi, mugabo wagenda gusuzuma ugasanga n'ibindi bintu.
hanyuma rero TBBN yoba imeze kuri nibo bamenya ngene babikora amagabo kabuhinga iyo umuntu yabeshe imisango yabwiza guca hagarikirwa gukora sinzi ko mwibuka hari n'ibindi bintu bibona bigaragaza twebwe turakora ubushakashatsi tukavuga tuti ko nk'akarorero nk'ikinyobwa Sapporo abantu benshi baracihereza hageze imana BBN barakibuza mugabe ikibabaje kandi cyari kinatangaje nuko wasanga ikinyobwa Sapporo kidandazwa hibujumbura urugezo rw'inzoga irimwo rutandukanye n'idandazwa ruguru ni bimwe rero naca mvuga rero ya formule kubera iki uku kuntu haguma hariho ihindagurika abarundi rero nibemere bakore baje hamwe n'abahinga babafashe kubaka izo formule niwo muti ushobora gushikana igihugu kuri ya mbono kazoza 2040-2060 kuko iyo uhinguye ikintu kimeze neza ubwa mbere na mbere ubukingiye abanyagihugu bawe mu gihugu hanyuma ivyo bahinguye biba bironse inguvu kugira ngo bishobore kuja guhiganwa n'ibindi bivuye hanze hanyuma ikindi naco ibivuye mu mahanga ntibisigura uko nakwe tubona yuko hari abakora amanyanga no hanze y'igihugu hari abakora amanyanga ugasanga iwabo wanashaka ntibabidandaza iwabo mugabo bagaca bizana mu bihugu bazi neza yuko inzego zijeje gusuzuma ivyo bintu zidafise inguvu zidakora nk'uko zabwiza gukora ni kuvuga rero baba bari kubica abanyagihugu bacu abavyihereza ico rero ni ikintu leta yonashiramo inguvu nyinshi kuko biragaragara ubushakashatsi turabukora ndetse ubu wunya tugeranje n'imyaka iheze ubushakashatsi mu Burundi buri kubuja ku rugero novuga rushimishije haracabuze kwa kuntu ko gukorana n'inzego kugira ngo ibyavuye mu bushakashatsi bishobore gushigwa mu ngiro yego murakoze cyane mwari bavuze ibijanye n'izo nzoga zikaze za Sapporo bakuyeho ariko nobo hariho abamaze imisi bidoga cyane ku nzoga zimwe nka kiki n'izindi zisa n'izigeramiye abantu bega nayo nka zozo nk'abo bazikora canke aho mu buryo bwo kuzidandaza ni nk'iki mubona cyo kuko kugira ngo basa abantu bazihereze ku rugero ruto kuri kuraraba mu mishinga itandukanye biravugwa ko n'umuntu abiravye arabona ko bibangamiye abantu mbo umva izo nzoga zikogwa ubwa mbere na mbere abantu turakwiye kumenya burya ikintu citwa inzoga kiri mu bwoko bwinshi turahera ku amaji nayatagira urugezo rw'inzoga tukaja kuco bita amabyeri kugira ngo yitwe byeri afise urugezo rw'inzoga iriko idashobora kurenza ubukari hanyuma bigaca bivana rero na matière première ni kuvuga ajya ama ingredient twakoresheje kugira ngo iyo nzoga iboneke tuvuye ku mabyeri turaja ku mavin nayo mavin arafise kugira yitwe ve iba yavuye muki ko yavuye muri fruit hanyuma odora yaho hejuru ya vin tuba tugiye muri bya bindi twita ngo marikere none marikere ku isi yamyanyobwa kubera iki rero cyane twibaza iyo kiki Burundi ikanyanga mu Burundi hari mbi abarundi bashaka kunywa ikintu gikaze kugira ngo kibashire mu wundi mwuka mugabo hariho mu misanzu hariho urugezo rwo kunywa ivyo biyoga izo nzoga zikaze rero ikibazo rero umuntu acagira mbega ubuhinga abarundi bafise gukora izo nzoga zifise urugezo rwa alcool ndende nini turarufise kuko nk'ubunye nk'akarorero nk'irya kiki hamwe mwogenda mutubwiye tuti babikora kuko baravuga yuko biva mu bitoke baravuga yuko zirya nzoga za karibu ziva mu bitoke ntawe uzi ko vyo kuri ivyo bitoke babikoresha nibo bazi ya secret novuga professionnel ya ni banga ry'akazi mugabo ikigo BBN cyabwirizwa kuba kibizi hanyuma gisanze bidahuye n'amategeko bakababuza iyo kiki rero kubera iki ituma abantu bayihereza
bamwe bavuga ngo bataye ingo cyangwa ugasanga ubuzima butera bukwama. Ni ikintu cy'ubwa abarundi bakwiye kumenya. Hari urugezo rw'ijya nzoga twita alcool n'ubundi bumara buba burimo nko mu ikanyanga. Izo nzoga turonka dukoresheje ubuhinga bita bwa distillation. Hariho ubumara bita methanol, ni bubi. Ubwo bubi rero nibwo buca buza bugafata systeme immunitaire y'umuntu na cyane cyane cerebro, aho mubona ko n'abantu mu gupfa usanga bafa bavyimvye. Rero ikibazo umuntu aheza akibaza, abarundi muri ayo mahinguriro yabo barashizeho icyo no kwita systeme d'elimination y'iyo methanol. Mbega iri ku rugezo rungana gute muri ivyo binyobwa? Ni igikombe bene rero cyo gufata ingingo, kuko ubiretse abantu barahona. Niko bimeze ibintu. Jerama nibuka nigeze kuba ndi mu gihugu cy'Ubufaransa, hariho ishirahamwe ryakora ikiribwa bita pizza, hanyuma kirategwa n'abarya bukoko tutabona. Ico gihe abantu barenga 400 baragwaye, habonekamo umwana umwe arapfa. Bombe cyo nabonye kubo bageze ku rugero bace batangaza, abantu mwese mwasumiye muri ibintu byavuye mu ihinguriro rinini muhamagawe kwiyandikisha mu kiringo kitarenze amasaha 12, kandi ugasanga bigizwe n'iryo hinguriro nyene. Imva leta yaciye ishiraho no kwita iratangaza ko nk'igihugu cyo kiri mu ntambara, ukurumva byari biteye ubwoba. Hanyuma abantu bose baca bagenda, ico bakoze niki, babasavye ibintu byose babiguze, ku buryo n'ababisize mu amafrigo iyo basanze barapima basanze birimwo baca bayisambura kugira ngo ntihagire abandi bantu bashobora kumererwa nabe muri iyo nzu. Nonaha i Burundi urwo rugezo turarufise, bisigura yuko ikintu cyo guhingura egome turacari ku rugero rwo hasi. Mugana n'urwo rugero rwo hasi turiko ni turabe dukingire umuntu avyihereza, tureke kubesha, ureke kuvuga yuko produit yawe yahinguwe mu bintu ibi kandi atari byo, kubera kubesha. Ngira ngo birava n'ukuntu abarundi rero n'abantu bikundira nko kunywa, ngira ngo birava n'ukuntu inzoga zimwe nk'iz'ibitoki canke izo zisanzwe za Braludi bahora bakunda kunywa usanga zitakiboneka, ugasanga baca bihereza ibyo babonye byose. Ngira ngo nico coba kibitu. Mbo jewe ntitwosangira ico ciyumviro, kubera yuko Imana yaraduhaye ingabire zo kugira ubwenge. Sinzoga yabwirizwa kudukoresha, ahubwo nitwe twabwirizwa kuyikoresha. None nimba abantu barakubwiye ati iki kinyobwa ucihereje kikugirira amagara mabi, kubera uko ucihereza, ikibazo kiraho kireke. Hanyuma ahubwo tuja twibaza ati mbega kubera ko abantu babihurumbira, nuko avuga ati jewe nta mahera mfise yo kunywa ikiye, kuko ubuzima bwagiye buhinduka. Ati mugabo nguze nk'akavere kama karahuri kamwe bibiri, nca numva mu mubiri. Ni kuvuga rero nkakorera ukanyoye, ureye guca ukagira umugenzi, ukagize umugenzi ibyo konona ntibibura. Ngira hamwe bamenyesha amakuru mutembera heshi, muramaze kubona ko hari amajya bita whisky mu mazu akomakomeye, amazu y'ingenzi, kenshi banywa utuntu tutugode kandi agahereza kagaca yigira. None kubera ko abantu tugomba guteramira kuri ivyo biyoga bikaze, bamwe bawe no gufungura rutapfu. Ndira niyo ngorane nyene, ngira ngo umuntu yobona ko ari ntambamye, kubera benshi barashobora kubona n'umuntu azindukiye kuri rikere no gufungura atarafungura, ngira ngo nukutamenya ukuntu urugero rwo gukara kwazo canke mbose burya so kutamenya, kuko burya barafise igituma bazihurumbira. Jewe novuga tugiye mu vy'imibano nuko izo bahora baronka kera ntazo bakironka. Hanyuma urugezo bifuza kuzinywako bahora bazinywako
ndumva ntibikunda baca barondera rero ikiza gisubiza rwa rugezo kandi atakoresheje uburyo bwinshi mugabo ugaca usanga rero bariko bariyica muri ico gihe rero bakwiye ubwenge Imana yaduhaye nibwo bwabwirizwa kudufasha gutahura ati ngoma nkora iki kubera imvizi n'izi atari uko ico kintu ari cyo kubwira ati nywa kuko icupa ntirivuga ni wewe uryugurura. Ego turiko turamera nk'abegereza gato ku musozo mbega ko twarivuze ivy'ibinyobwa bitambiye ivy'amaji turabona ko nk'ubu kenshi usanga n'ibintu by'ivyamwa binazimvye imiryango myinshi usanga umwana aragusaba akantu ugasanga umwana no kw'ishure bamutekerera amaji na hehe n'uguma muhira aranywa amaji aranywa amaji mbega bijya nk'urugero nk'umwana kugumwa amanywa izo ji zihinguye nta ngaruka bifita ku mwana dufatiye ku mwana cyane cyane zobura gute kubera mu bisanzwe hajyanya ibintu byose biterwa n'ubukene ufise amahera wabwirizwa kunywa ikinyobwa nka ji wewe nyine wihinguriwe kivuye mu vyamwa ibi bindi byose biba vyahinguwe nibiza gufasha kubera bisanzwe bizwi neza yuko abantu badashobora kuronka ubwo buryo kubera yuko rero usanga hariho isukari baba bashizemo haba harimo ico no kwita les additifs ibindi bintu wongeramo kugira ngo ico nk'iyo ji igire akanovera igire ise neza uyirabishije ijisho hanyuma yongere ibikike ivyo byose ni ibintu biza byonona amagara y'abantu ni kuvuga rero uwo vyokundira yofata icamwa akagihereza umwana canke acikanyira we nyene muhiriwe hanyuma aho bidakundira akamenya kumenya ubwoko bwaje hajyanya nubwo tuzibona si zimwe mu gihe biba bikurikije amategeko si zimwe nico gituma hajya kuri etikete bagenda gusoma kuri ibyo rupapuro ukaraba mbere ku mwana wanje ari ku myaka iyi akeneye iki reka nzore ndamugurira iyi produit hanyuma naho nyene agazoca bikora ntubigire umugenzo ntubigire umugenzi uno muzura amaritiro azari inywera kuko umwana ugerageza kumukundisha ikintu ubona nawe kitamugirira ingaruka kuko bimushizeko cyane hajya tubona rero hari abana baciye bavyibuha bakavyimba abandi ukazamura ngo bagwaye diabete umwana yagwaye diabete akiri muto abandi ukazumva ngo batangwe kuba baga imisipa ivyo ni ibintu kera bitabaho uvuga iterambere ni ryiza mugo iryo terambere naryo ridafise kazoza k'igihugu rirafise ni ryiza kandi rirafise ico bikiza nico vyonona rero abasigaye rero yuko abantu bavyihereza bamenya ingene bavyihereza barafata bamenye n'ingene babifata ego hanyuma abarundi nabo barakwiye kumenya yuko tuva mu ntuzenya mu kintu novuga tuva mu kintu cyo kwinyegeza dufate nk'ubu jewe ndafise ikibazo cyo gufungura ingene mbaze abahinga abantu twize ibyo gufungurira abantu turahari ubu bariko baranagwira abavyiyitirira nabo no kuvuga mu bisanzwe sibo umuntu baze ati jewe ko mfise ukundi ko ndaboneka mubana mwomanura nzore mfungura gute mugana nawe nyene rero ngarutse aho rero ibintu byo gufungura ukeneye gufungura nkuko uvyifuza bisaba uburyo imbere y'abarundi turabufise mugabo nubwo atabwo wowe ufise baza uhabwa impanuro umenye yuko ati ninanywa iji y'ubwoko ubu ushobora kwinjiza ibi mu mubiri ego murakoze cyane kumbure ikibazo cya nyuma cyomera nk'impanuro muri rusangi turabonye ko cyane cyane ibintu byo guhingura bisaba gukurikiranwa cyane ku neza y'amagara y'abantu tukabona ko kandi ko abarundi muri rusangi bataramenyera ibintu byo gusuzuma neza ibyo bagira bafate cyangwa bagira abantu mbega ni nk'umuhinga n'akama kahe muri rusangi mwotera aba n'abandi duhereye cyane cyane kuri ibyo bigo bisanzwe bihari byashizweho kugira ngo bikurikirane ibihingurwa mugabo ni cyane cyane no ku bantu babifata bahingura ibyo bintu ndetse no kubavyihereza ego murakoze jeje no hanura ubwa mbere
dufatire ku bantu barima. Ego. Abantu barima burya hari amategeko yo kurima. Rero iyo urimye ibintu bimeze neza bituma hamwe mu isahani bishitse mu isahani bigenda neza. Hanyuma dufatiye rero kubavyihereza burya anya umuntu yihereza ikintu kiba cyahinguwe niwe abwirizwa kuvuga ati jewe nshaka ikintu kimeze uko. Hanyuma rero abo bavyihereza bakamenya gusoma ikintu gihinguwe, bakamenya gusoma, hanyuma bakamenya no kunabisa ijisho. Nkuba nk'akaroro ugiye nko kuri Kotebo mwirya soko ya Kotebo urabona itomati ugasanga hariko ibintu vyera, abazidandaza bavuga ngo nifu kugira ngo bashobore kuzibika. Vy'ukuri nifu, mugabo tugiye tukabishira muri ya mazu y'isuzumiro duca dusanga hari amaproduits chimiques bashizemo. Biboneka yuko yaba barimye, yaba badandaza, yaba abavyihereza, umwe wese ku rugero rwiwe akwiye kumenya gukingira amagara yiwe, hanyuma akamenya n'ivyo yihereza kuneza amagara yiwe. Ikigira kanovuga ku bajanye n'abahingura, abantu bahingura mu Burundi nibagerageze bisunge amategeko, kuko ihangiro ryabo ni ryo gukingira abihereza ivyo bahinguye. Rero nibagerageze rero bakurikiza amategeko, hanyuma abarundi tureke kubona uyu murindi w'ingwara ziguma uri ku rugero vraiment ruteye ubwoba. Hanyuma ku kigo ku mazu aje gusuzuma ivy'abantu bafungura, yaba BBN, yaba ubu hari ikigo gishashe bita Brevepa, hariho ikigo kiraba ivy'imiti bita Brema, hazizo za sanitaire zose nibakore akazi bajejwe, bakingire abantu, hanyuma leta ibaha inguvu, kuko hajyanya ibigo vyose kw'isi nzima ni leta ibiha inguvu. Hanyuma ico nohereza ko nuko iyo ivyo bintu vyose bikozwe neza abavyihereza bagira amagara meza, kandi bica bituma ibihingurwa i Burundi bisohoka. Iyo bisohotse rero canke biri mu gihugu bituma ubutunzi bw'igihugu burisununura, abantu kuko amahinguriro acagwira, abantu nta ico nokwita abarondezi b'akazi bashobora bake, imiryango igaheza ikisununura, uburyo bukaboneka. Mugabo urumva iyo ugikoreye mu gifuri, ni kuvuga ba bantu ejo bene zikaguhana, ni kuvuga bamwe bakoresha bazosha batakaza, kandi nawe ntuheza ngo wisununure kugira ngo uzane n'abandi bakozi. Ni ibintu rero dukwiye kumenya. Nohereza ku kintu cy'uko mu Burundi hakwiye gushirwaho ico nokwita ihwaniro ry'abahinga z'ivyo bigo bijejwe gusuzuma ubuziranenge, n'ihwaniro ry'amahanga y'abamenyeshamakuru, kuko ijwi ryanyu rishika kure. Ivyo rero tuza turabivuga ati cagenze uku vyofasha, ko je nibuka mu minsi yahera ndi mu gihugu ca Maroc, hari ishirahamwe ry'abanyamerika ryakoze ikintu, ngo haravamo umukozi umwe aragenda arabwira ikigo c'igihugu kijejwe ivyigendereza, tibwe burya ibintu turiko dukora biteye amakenga. Ico gihe abajeje ico kigo baca barabwira umwami waho, umwami aca ashinga umugwi w'abahinga, kandi bamaze b'inzobere nyene bakuze, atari uwo wese ushobora kuvuga ngo ujyanya ngo kubera rimwe ngo gira ibi. Baragenda barasuzuma icagiye kuba je naragize bakwe, kubera nariko ngira ivyuga vya doctora, turajana nabo tujanye n'uwunkwirikirana, ni kuvuga mu directeur wanje ari mu boss. Bobo nyuma y'isuzumwa ryimbitse, harageze igihe baza gufata kubwira abayobozi b'ico kigo tora nawe ujye ku bino bintu. Maze kubona
mu ADG yanka no gufyeta kuri iyo produit gushika ku chef de service ati ntitubijya mugabo ati none nimba mudashobora kubijya kubera iki mu bihereza abantu shirama ryarafata ibihano bikomeye kuko no kugagwa ryaruka mugabo bumva ikibazo rero habasigaye kumenya mu Burundi mbega BBN yo bifite izo nguvu zo guhana kugira ngo ikingire uwihereza ibyahinguwe naho nashaka guhereza muri rusange rero nka leta yo hinguku BBN yego BBN ni igipolisi gikomeye ku isi nzima kira gihugu cyose kiba gifise ikigo nk'ico aha mu Burundi turafise BBN turafise Abrema irabi vy'imiti ibaze namwe nko mu Burundi ho kwinjira imiti hariho gupfa ni kimwe kutaba ikwirikije amategeko itabe yaragerageje yakozwe hisunzwe amategeko umva ko zabarunje dohona leta ihaye nguvu ivyo bigo hanyuma ikongereza ubumenyi ababikoramwo hanyuma ikazana n'ibikoresho mfasha donc bifasha mu gusuzuma ubwo buziranenge bizofasha rero ko leta y'u Burundi bavuga bati mu Burundi ikintu gihinguye Burundi by'ukuri kirakwije amategeko nubwo boza kubishora muri Amerika kiremewe nta zindi byo kuvuga ngo ABC ngo tumaze turabe hirya canke hino umve kigo kiba kimaze kuja ku rugero mpuzamakungu wemewe. Rero murakoze cyane Paterne Nahimana mwigisha muri kaminuza y'u Burundi kuri no muco muhajije gutanga kugira ngo abantu bamenye ibijanye n'ivyo bafungura. Namwe murakoze cyane kuba mwatwizeye turi hano kugira ngo dushobore kuza turavuga iby'ubuhinga cyane cyane abarundi bavyumve ndetse umve yuko ari kuneza gukingira amagara yabo. Twizere nitwasubira kubitura ko muzotwita. Yego turahari ndetse nabatumirira n'ibindi biganiro mu gihe mwa mubifise ko mwoza murabaza abahinga ngaha baruzuye tufise ibisata byinshi bitandukanye kandi byofasha kugurura abarundi kugira ngo yaba badandaza yaba bahingura bashobore kumenya iby'amategeko avuga n'igituma n'ushaka guhingura avuga ati je ngo mashire amafaranga yanje muno mutahe hanyuma ejo canke hirya y'ejo nzoronka inyungu kandi nzoba nakingiye abazokwihereza ibyo nshaka guhingura. Murakoze cyane. Murakoze. Turabakengurukiye namwe mwese mwariko muradukurikirana. Aha niho ikiganiro ntahuza cuno munsi kirangiriye, tukaba dukengurukiye cyane cyane umuhinga yatwitavye yagafata umwanya wiwe, tunakengurukira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kugikurikirana. Nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kubandanya muroranirwa.